kera twe twumvise umuntu ngo agiye kurangura hanze y'igihugu twumva umenga n'umugore w'icigenze n'umugore atagira indero kubona yavuye ngaha yagiye kandi ibyo n'uno munsi biracari mu bantu bamwe bamwe abakunzi banyu baba ari abakunzi banje akazina banyita Dodo Fashion nibaza ko ariko benshi bazi ariko izina abavyeyi banyise nitwa Ndayizeye Donate Ndayizeye Donate bihinduka mu Dodo Fashion yes. Kubera iki Dodo Fashion ni Donate igituma nitwa Dodo Fashion seeds n'abantu barinyise nkeka babonye ko naryo rimbereye naryo rikubereye none je ko batanyita fafafa Donate turi mu kiganiro inkingi y'iterambere mbega mwigi iyo bavuze nk'inkingi y'iterambere ni iki kintu muca mutera mwumva kije mu mutwe ubwo nyene iyo bavuze inkingi y'iterambere numva ikintu ca mbere kije mu mutwe wanje no kumva yuko d'abord nca numva umenga ndafise inguvu nca numva umenga inkingi y'iterambere ni jewe nyene ni jewe kurondera iryo terambere ntiyumviriye ati naka ni wazotuma ntera imbere canke naka ni wazotuma ntera imbere nkumva ko ari jewe nkwiye guhiga iterambere nyene umva wewe nyene Donate turi mu gihe usanga abakenyezi benshi baraba nk'amatungo y'abashinganahe yabo canke ayari muri famiye yabo ukaca usanga ntibariko barakora ariko uratubwiye yuko ngo inkingi y'iterambere ngo wumva ari wowe nyene wokora ukarondera iterambere mbega Donate turi kumwe uyu munsi ni giki kinasanzwe akora mu buzima busanzwe kugira ngo ashoboye kuba koko iyo nkingi y'iterambere uno munsi jewe sanzwe ndumudandaza nanje ndiko ndahiga iryo terambere ahubwo ni wapwere ako kantu kafashe niyo mpamvu rero abantu benshi banyita Dodo Fashion ndumudandaza ndandaza impuzu nambika abigeme nkambika abamama mu minsi iri imbere nifuza kwambika n'abapapa n'abajene b'abasore ubu uracari ku bigeme n'abamama kubera ikabigeme n'abamama mbo hajya umuntu wese agenda buke buke agatinda agashika kure nibaza ko kuba nambika abigeme n'abamama ni intambwe itoroshe ariko nipfuza ko izoduga igere ahandi ku rundi rugezo urumva ko nshaka kwagura akarere ariyo mpamvu nshaka kwambika n'abapapa n'abasore yego ufite igituma nenda kwagira ico kibazo Dodo hariho ukungene iyo usanga ari nk'umuhungu kenshi abahungu bakunda kudandaza impuzu z'abakobwa rero nayo ko ndiyumvira ko bikino no Dodo nawe yatishimye guhera kuzaba abigeme n'abamama atashimye gutangura ku mpuzu basiza abapapa n'abana ariko akavuga ati reka jewe ntangure kudandaza iz'abigeme hamwe n'abamama mbo ngitangura kudandaza impuzu z'abigeme n'abamama byavanye n'umutahe nari mfise muto hama ibintu by'abapapa birazimvye mugabo rero bukebo kuko umuntu agenda aratera intambwe akumva ko akwiye kubishiramwo navyo kuko abantu benshi barakunda kunsaba nze ndarangurira ibintu by'abapapa barakunda kubinsaba benshi n'abajene benshi b'abasore barakunda kuvuga ati twebwe turaryoherwa iyo tubonye abantu bambitswe na Dodo Fashion natwe turifuza kumva twambaye ibintu biguruwe muri Dodo Fashion niyo mpamvu rero numvise akamo kabo rero Imana ifashije vuba navyo nzobikora Dodo utubwiye yuko wari ufise agatahe gatoyi mugabo uratangura mbega ico ciyumviro cyo gutangura donc kugira iyo commerce y'impuzu cakujemwo gute kwera ave ku mutahe wari ufise wari gukora ibindi bintu mugabo kubera iki wumvise wogenda kudandaza impuzu utoja gukora ibindi bintu jene baza ko umuntu wese agira ikintu akunda kuko jewe kuva mu buto bwanje namye nkunda kudandaza je ndibuka ndi umunyeshuri naradandaza ibitumbura ku ishuri ndaheza kudandaza ibitumbura ntangura kudandaza nk'ubu nkazana nk'udusutse urabona udusutse tujya twa abajene bakanshorera rero ikintu c'impuzu naracamanye kumva ndakidandaza mpevye ibintu vyo kudandaza utuntu tw'udusutse nk'ubu nkarangura nk'ibitenge bitatu nungutse ko nk'ibihumbi 2 nkaca ndakidandaza rero kudandaza ni ibintu vyamye muri jewe kandi impuzu namye numva nkunda kudandaza impuzu ego rero bakunzi ba Blackfm murumva yuko muri studio za Blackfm turi kumwe na Dodo Fashion ariko aratubwira ingene yatanguye ukudandaza kandi murumva abakunzi ba Blackfm kari umuntu agize kure wumvirije iyo ariko aratubwira ko yavuye birumva yuko ariko aragera handi hantu Dodo Fashion ariko aratubwira yuko nari umukenyezi birashoboka yuko umukenyezi ashobora gukora birashoboka yuko umukenyezi atangura kudandaza ahereye novuga ati ku mutahe mutoyi mugabo akazaraduga bukebuke
Dodo watubwiye yuko watanguye ukazura duga bukebuke mbega nk'umupfasoni ni zahe ntambamyi mwagiye murahura nazo muri uko kudandaza kwanyu intambamye uri umudandaza ntiwigera uzibura hari igihe abagenzi bawe usanga bariko baraza kugushorera bakakurya amadeni bamwe bakaguheranira ugasanga haravuye urwanko izo nizo ntambamye za mbere zihora zihura n'abadandaza ugasanga umugenzi murapfuye amafaranga akumva ko yo kurya ideni kandi kubera ari umugenzi akumva ko kukuriha ata urgence irimwo hari igihe atagataye kanini uba ufise reka ndaguhe nk'akarorero umuntu ashaka kuza kugushorera nk'impuzu ugasanga iyo mpuzu uyungutseko nk'ibihumbi 10 agaca gutwara ideni agazoca amara nk'amezi 3 atarakuriha by'ukuri uwo muntu ntaba ari umukunzi wawe uwo sinibaza ko aba yifuza kutera imbere kandi wowe waba yumva umenga no mugenzi nta na kimwe nzomuriha ugaca usanga nawe uri gukorera mu ruhombo kubera umugenzi kandi ari we yari gutuma utera imbere birababaje vrema ariko iyo n'ingorane muhura muri rusange iyo n'umushinga ntarashobora guhura nayo ariko ndavuga ati nk'abigeme canke abapfasoni mukora nuvuga ati uwo mwuga wo kudandaza ni zahe ingorane mukunda guhura nkazo nk'abigeme canke abapfasoni mudandaza ego izindi ntambamye jewe nkunda kubona abigeme canke abapfasoni bahura nazo hari abapfasoni benshi usanga barangura hanze y'igihugu kera twe twumvise umuntu ngo agiye kurangura hanze y'igihugu twumva umenga n'umugore w'icigenze n'umugore atagira indero kubona yavuye ngaha yagiye kandi ibyo n'uno munsi biracari mu bantu bamwe bamwe umuntu yumvise ngo umugore ngo agenda kurangura nka Tanzania Kampala baca bumva umenga n'umugore atagira ubuntu atari umupfasoni ariko no munsi nagire mbwira abantu yuko umugore nubwo yoja mu Bushinwa ahubwo jewe ndamufana gose iyo bafise amafaranga no namuterera ati genda ahubwo ubandanye n'ahandi mugabo no munsi abantu benshi bazi ko umugore ava ngaha akagenda hanze y'igihugu babona umenga n'umugore atagira indero sindatahura impamvu ariko ivyo nkunda kubibazwa n'abantu benshi bakunda kumbwira ngo none Dodo ngo nk'ubu ngo umugore ngo aja kurangura hanze y'igihugu ngo usanga ngo ari umugore ngo yamaze kubikirara ibintu nkumva biranshavuje cyane umva nyene kari ibintu bitaryoshe kumva mbega hari nk'umwigeme canke uwundi mupfasoni nawe usanga yarashaka kuza gukora uwo mwuga wo kudandaza mugana nawe bivanye n'ivyo bintu yumva ukaca usanga nawe ariko aracika intege none Dodo n'igiki kintu wamubwira uwo mwigeme canke umupfasoni ariko aratinya ibintu nk'ivyo jewe nibaza ko atocika intege kubera umuntu wese arabana n'ubuzima bwiwe uno munsi jewe namba ndumudandaza nkaba mbona ko iyo business yanje n'amahoro nakoze kandi abana nabagaburiye wewe uri nyuma ya business yanje uriko uravuga ariko ivyo je ntibindaba jewe ndabana n'akazi ndiko ndakora nkabona ko ari amahoro kandi nkumva ko umutima wanje ubinyemerera nkumva ko umutima wanje atacunyagiriza rero jewe mpamagariye abakenyezi n'abigeme ntibacika intege ntibumve bahahamutse ngo urumva ngo bamvuze bijya ngo je naho bazovuga ingukore urondera amafaranga yiwawe ntitube bantu bo kurindira ko umugabo atuzanira relation biraryoshe iyo umugabo atashe akakubwira ati uno munsi nabuze nawe ukamubwira ati jewe narose ndasuma uno munsi akakubwira ati nabuze amahera yo kuriha inzu wowe ukamwereka ko wayarose inzu ukayiriha iyo muriko murabana n'umugabo nk'ubwo buryo usanga muriko mubana amahoro kubera nta mwanya wo kwankana uhaba kuko nambo no musi wewe byanse wewe warose rero nabo bigeme burya iyo ufise amafaranga hariho n'ivyigenze bidasubira kukubako nta muntu asaba kugukangisha amafaranga hari igihe usanga uriko urakora ibintu ntitubeshanye abigeme ba kino gihe hari igihe usanga uriko urakora ibintu kubera ubukene rero ntuhave uwumva ngura birateye isoni kenshi ndakunda guhanura abigeme ugasanga afise nk'umuriyoni benshi barakunda kuza kumbaza ngo none ngurumva ngo mfise ngo umuriyoni ngo bona no gukoresha gute jewe sinigeze ntanguza umutahe w'umuriyoni
watanguje musi canke hejuru natanguje musi cyane ca wumva rero umuriyoni urashobora kugenda ukarangura amarouge à lèvres ugashira bajya bana mwigana ukarangura amafondote wunguka 200 300 none wumva hasohotse zitanu ntava havamwe amamega ariko ku mugoroba guhavuye asaba umuntu amamega rero ntumve ucitse intege ntiwumve kumenga nta mutaho ufise tujya dukenyene namba waturose n'ibihumbi 100 birashobora kuvamwe umutahe kuko ibihumbi 100 uragenda kurangura udukamba 2 mu ruvumera tw'abana canke tw'abajene mu ngana ukabashira bakagushorera usanga uri kujya kw'igihumbi ibihumbi 2 none waranguye dutano ntiwumva kuza gukura kw'ibihumbi 10